Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza muri kano gatondo ko kuri wa gatatu igenekerezo ya 30 ukwezi kwa kane 2025 turagarutse mu idonido ry'amakuru azindutse ari karavugwa nga mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Aho tugiye kugaruka ku biriko biravugwa mu mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndaza kukumenyesha yuko nga mu Burundi dukomeje kugenda turamenya amakuru ya bamwe nyene mu basirikare ndetse n'intwazangabo zaraguye muri yasanganya nyine y'ubwato byarabereye muri Tanganyika nkuko bigaragara. Haracyarimo igipfungu cyinshi kugeza no mwanya ku buryo rero nyene n'inzego zijejwe kwivuna abanzi mu Burundi nk'umuvugizi urwego rwo kwivuna abanzi mu Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza ntacyo yari yashikiriza nyene kuri iryo bara ryaguye nyene. Hari amakuru avuga yuko kandi mu Burundi iryo bara ryaraguye bitewe no kuba ubwo bwato bwari bufise imoteri itameze neza. Andi makuru akanashimangira yuko kandi ubwo bwato bwari bupakiye abarengeje nyene umubare busanzwe bwemerewe gutwara. Ni mu gihe kandi mu Burundi hasanzwe hari ubwato bushika kuri bubiri bunini cyane busanzwe bwifashishwa n'igisirikare kigwanira mu mazi, ariko bikaza kugaragara yuko nyene butari ko burakoreshwa ku mvo zibura ry'ibitoro. Bamwe mu basirikare twayaze nyene batifuje yuko imyidondoro yabo yotangazwa ku mvo z'umutekano wabo nyene barakomeza kwamaganira kure ibintu nk'ibyo nyine, bakabona yuko kandi biteye impungenge ndetse n'amakenga kubona igihugu c'u Burundi nyine kidashira ingufu mu bikorwa bigendanye nyine no gufata neza igisoda cabo. Ndetse andi makuru agashimangira yuko nyine bibabaje ndetse bikabinateye impungenge kubona igisirikare c'u Burundi nyine cyemeza canga se n'ubundi gifata umwanzuro wo kuba cyabasha kuba cyajya nyine mu mazi ariko kidafise ya majire nyine ashobora kuba yobafasha nkuko byoma bigaragara. Ibi byose birama bitera impungenge bigatuma rero benshi biyamiriza ibara riko rirakogwa mu gisirikare c'u Burundi nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Turagaruka ku makuru tumaje kugenda turamenya nyine agendanye nundi nyine nkuko bigaragara tukaba tugiye kugaruka rero ku makuru y'umwe mu bandi bantu twamaze kugenda turamenya nkuko bigaragara. Caporal Chief Minani Alphonse nawe rero numwe mu baguye mu bahitanywe n'isanganya y'ubwato bwa gisirikare bwazamye nyine mu ciyaga ca Tanganyika. Turabegeye ko nyine muri ano makuru turabera hamwe byinshi kubiriko biravugwa cange kubikomeje kugenda biratangazwa muri uno mwanya. Turagaruka no ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa cyane nyine agendanye n'ibikomeje kugenda bitangazwa. Umutambukanyi mukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko biboneka narabamenyesheje yuko nyine ari mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi ishika muri 2 ku munsi w'ejo yaragendereye nyine zimwe mu mpunzi zigiye zitandukanye zaravuye muri Kongo kumvo z'ingwano. Uno munsi nabwo nyine araza kugenderera nyine ibindi bikorwa bimwe na bimwe cyane ikigo cyakira abana bato nyine kibafasha yerenga mu gisagara ca Bujumbura. Yaragize ati intambara izohera rero dutahuke mu gihugu catwibarutse. Aya ni amajambo yarabwiriza impunzi nyine n'uyu umugore Denise nyine Tshisekedi nkuko biboneka mu rugendo nyine aho yarari kumwe n'umutambukanyi mukuru w'igihugu c'u Burundi Angelina Ndayishimiye. Tukaba turabirabira hamwe rero byose uko byoba byaragenze canga uko byoma bigaragara. Tugaruke ku makuru karabera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndaza kugenda ndakumenyesha yuko nyene ku munsi w'ejo aribwo rero SADC yaratanguye gucyura bimwe mu bikoresho byabo nkuko bigaragara. Amakamyo y'imodoka nyine zipakiye ibiturika ari hagati ya 6 ndetse na 7 niyo yatanguye kugenda agaragara nyine mu mihanda imwe n'imwe nkuko bigaragara, aho byemezwa neza yuko haba harabaye igikorwa kigendanye nyine no gucyura zimwe rero nyine mu ngabo nkeya. Ubundi umunsi w'ejo ukaba warahariwe nyine gutwara ibikoresho nkuko biboneka. Mwaramutse neza mwese abariko baradukurikira n'abakomeje kutwumviriza nyine kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu
tubategura ndetse tukabashikiriza ngo uri kuri ngaha kuri no mbonesha kure yacu ayana yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwebwe mwese rero muri ko muradukurikira, ubwo abari ngaha mu gihugu c'u Burundi, abari mu bice bimwe namwe bigiye bitandukanye, twizere ko mumeze neza cyane, abari i Bujumbura, abari Gitega, abari mu yandi makayitsiye amwe namwe, mwese turabahaye ikaze cyane, kandi turabahaye ikaze akabane mutwumviriza abari mu karere k'ibiyaga bigari, abari mu makungu ya kure, mwese turabifuriza kumererwa neza. Ari ubwa mbere senga hari kandi gusaba option kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe, nkuko biboneka nyine ibintu bice biramera bo cange bice biramera neza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikira nyine amakuru reka tuyatangurire ngaha mu Burundi. Abantu bamwe rero biganjemo intwazangabo ndetse n'ibisongerezi ngaha mu Burundi twarayaze, baramenyesha ko bakomeje gutegwa impungenge n'uburangare ndetse no kutita ku basoda b'igihugu biriko birakogwa n'urwego rwo kwivuna abansi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aha barafatira ku bikorwa bimwe na bimwe nyine ubona bidahwitse biriko birakorerwa ingabo z'abarundi. Bamenyesha yuko usibye kuba hasanzwe hibonekeza ibibazo byo kuba ingabo z'abarundi zisanzwe zirajyanwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko zikajya ku mirongo y'imbere ku rugamba atabikoresho bikwije nyine zifise, hakibonekeza kandi nyine kudahabwa ibikoresho bishobora kubakingira nk'amagofero nyine cyangwa amakaske n'ibindi bikoresho bimwe na bimwe n'amajile yabugenewe. Babona yuko kandi ingabo z'u Burundi nyine cyane cyane izirungikwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo z'amazarahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Si ubwa mbere haboneka imyidogo y'igisirikare c'u Burundi nyine ku bigendanye no kudahabwa agaciro, usibye kuba rero bakunze kugaragaza ko bakunze guhabwa ibigendanye cane nyine cyane bakunze guhabwa imyimenyerezo mikeya nyine, ubundi bakama baragira byinshi batangaza ku bigendanye no kuba barategurwa mu buryo nyine busanzwe, bagaca barungikwa ku mirongo y'imbere ku rugamba bakajya kugwanira ahantu batazi nyine ibintu batigeze barasobanurirwa. Aba basirikare barakomeza kugenda baridogera yuko nyine bakomeje guhabwa nyine ibintu bitari byiza, na cane kubona hariko harakogwa ibikorwa nyine bigendanye no kubarungika, ariko ugasanga bariko barambugwa uburenganzira bwabo. Usibye kuba rero barambugwa amatelefone yabo, bavuga yuko badashobora kuba baronka ubuvuzi bukwiye, ubundi bagaca bafatwa nabi ntibahabwe imfungurwa. Hari na bamwe rero bavuga yuko bataja barahabwa ibirato nyine uko bikwiriye. Ibi byose bikama bigaragara ndetse binagaragaza neza yuko nyine ari ibara riremere cyane rirakorerwa abasirikare b'abarundi. Mu misi iheze nyine nkuko bigaragara harabonetse ibara ryaraguye, nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru yihuta ashimangira yuko nyine ngaha mu Burundi by'umwariko harabaye isanganya rikomeye cyane. Hari ubwato buto rero butwara abantu bashika muri 12 nyine bwari buvuye ngaha muri Kivu y'amajyepfo nyine kuzana inkomere z'abasoda bamaze gukomerekera ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho Burundi bwifatikanya n'ingabo za Kongo nyine mu guhangana na twigwaneho n'umuhari M23 muri Kivu y'amajyepfo. Amakuru atugeraho avuga yuko rero ubwo bwato bwararohamye ndetse benshi barapfuye. Harimo igipfungu kinshi rero kigaragaza neza yuko rero haba harimo bamwe mu batege usanganya, ariko amakuru dufise amenyesha yuko nyine ubwo bwato bwari butwaye abarengeje nyine ubwo bwemerewe gutwara, kumvo z'uko nyine atabundi bwato bwari buhari. Bivugwa yuko rero hari bamwe bari bakomeretse, abandi bakaba baje mu karuhuko nkuko biboneka, ariko kandi hari n'amakuru avuga yuko nyine hari n'ubundi bwato bunini ngaha mu Burundi, ariko ngo kumvo z'uko rero bumwe igitoro kinshi kandi igitoro ari kibura mu Burundi ngo ntiboca bararota kubukoresha nkuko biboneka. Ibi ubwabyo bikaba bikomeza gushimangira ndetse no kwerekana neza yuko ngaha mu Burundi nyine hama hagaragara ibibazo bigiye bitandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda tujya bivuga. Ibi byose kandi ubona yuko nyine bikomeje gutera impungenge abatari bakeya nkuko bigaragara, ndetse benshi ukabona yuko bakomeje kugenda bashimangira yuko ibigendanye cane nyine no guhabwa agaciro mu Burundi ari ibibazo biremereye cyane.
Kugeza ubu abo twayaze rero nyine barimwe intwazangabo nyine nga mu Burundi amenyesha yuko kugeza no mwanya nta butumwa canga se nyine ibigendanye no kwihanganisha bamwe rero nyine muri uwo mu miryango barabuza babo nyine muri yo sanganye byigeze birabaho ko maze aca aranenga nyine ibikorwa by'urwego rwo kwivuna abansi mu Burundi baranenga cane ukuriye ya gisoda c'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza nk'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje bwo kwivuna abanzi ndetse na General Prime Niyongabo umugambi mukuru w'igisoda c'u Burundi bamenyesha yuko nyine ibyo ngibyo ari ibintu biteye amakenga ndetse biteye nibara riremere cane. Caporal Chief Minani Alphonse numwe rero mu bashobora kuba barahitanywe n'isanganya ry'ubwato bwa gisirikare bwazamye mu kiyaga ca Tanganyika. Hari bamwe rero batubwiye ko bamuzi ku izina rya Focus imbere yuko yinjira mu gisirikare. Hari abamwita Minani Onesphore nyine hari abamuzi mu gisirikare nka Minani Alphonse batazira nkuko biboneka. Caporal Chief Minani Alphonse ni umusirikare w'imyaka 42 y'amavuko aravuka yitwa Nyamirenda umutumba Kabaga muri komine Kibago intara ya Makamba ariko urugo rwe nyine ruri mu mugwa mukuru w'intara ya Makamba ari naho hari umukengezi wiwe n'abana. Caporal Chief Minani Alphonse yarinjiye mu gisoda ca kera nyine muri 2000 abo bakunze kwita rero nyine aba ex-FAB twaronse intaye nyinshi nyine zabo bagendanye nyine bavuga ko ari umusirikare atera inkuru cane. Caporal Chief Minani kandi Alphonse batazira nkoko aramaze imyaka ine rero akorera iperereza ry'igisoda G2 nimero ya matricule yiwe nyine ni 563 akarongo kaberamye nyine HR 1317 nkuko biboneka. Caporal Chief Minani Alphonse yari mu bwato butorero bw'igisirikare c'u Burundi bita Vedete bwaravuye ahitwa Ubwari muri RDC kwigerekerezo g'18 ukwezi kwa 2015 bwerekeza mu Rumonge. Ubu bwato ni bwashitse nyine kugeza ubu ngubu nyine amakuru dufise avuga yuko bwazamye mu kiyaga ca Tanganyika nkuko byoma bigaragara. Mu mwanya wa mbere nyine abajyango ba Caporal Chief Minani Alphonse bararonse amakuru ko uwabo nyine yahitanywe n'isanganya y'ubwato mbere abikibago nyine bamanuka Makamba kugandara ariko bidatebye uyu muryango nyine uhabwa amakuru ko nyine uwabo ari mu barokotse abikibago nyine barasubira inyuma bahimbawe ko rero nyine uwabo iyoba akirimo nyine akuka kazima. Ariko haciye imisi iharugwa muri 2 haba hatanguye nyine iterabwoba ku muryango ubajije amakuru ya Minani Alphonse akishurwa yuko nyine kizira rero gusubira kubibaza kumuvuga ko nyine canga se gukora ikigandaro. Ubu rero hariho abatera batomora ko rero nyine Caporal Chief Minani Alphonse atakiri muzima ariko ku muryango utarekuriwe gutunganya ikigandaro nkuko biboneka. Mu gisirikare niho rero ho ni agacerere nyine imiryango yabari muri ubwo bwato nyine iratutuye ntigira rero uwo ibaza inkuru y'imvaho. Ibihuha ni byinshi cyane indwi n'inusu rero iraheze imiryango iguma rero yeza amaso. Ico rero twabamenyesha nuko rero kugeza no mwanya mu gisirikare c'u Burundi hama hibonekeza nyine agacerere gateye ubwoba ku buryo rero badashaka ko bogira icyo batangaza nkuko biboneka. Ibi bintu nakamaramaza mu gisirikare c'u Burundi nakamaramaza ku mushikiranganje Arani Tiberiti Mutabazi ajejwe igisirikare nakamaramaza kuri General Prime Niyongabo nyine arongoye igisirikare c'u Burundi. Aba bose baribereye mu gacerere turifatanyije n'umuryango w'umusirikare Caporal Chief Minani Alphonse batazira nkoko uri mu gahinda ko rero kutamenyeshwa neza ibyashikiye wabo ndetse no mu bwoba bategwa rero n'abababuza kugandara cyangwa se kuvuga ibyo rero bariko baracamwo nkuko bigaragara. Turakomeza kugenda tubakurikiranira amakuru agezweho agendanye n'ibyo bikorwa nyine ndetse n'andi makuru agendanye n'iryo sanganya nkuko biboneka. Kugeza no mwanya benshi barakomeza gushimangira yuko nyine mu Burundi hama hari ibibazo biremere cyane ku buryo rero biteye makenga ndetse biteye n'umutima uhagaze kubona rero abategetsi mu Burundi bama barahura n'ibyo bibazo biremere cyane ariko kandi ugasanga bariko nyine baribera no mu gacerere nkuko bikomeza kugenda bigaragara.
Tugaruke ku yandi makuru kandi akomeje kugenda ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'umutambukanyi wa Tshisekedi ari ngaha mu Burundi aramenyesha impunzi ati intambara izohera dutahuke mu gihugu catwibarutse. Impunzi z'abanyekongo ziba rero muri site ya Musenyi muri komine Giharo n'intara ya Rutana zaragendewe kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 29 ndamukiza 2025 n'umutambukanyi mukuru w'igihugu c'u Burundi Angelina Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi mukuru w'igihugu ca Kongo Denise Nyankelu Tshisekedi. Abo banyecubahiro kandi baragendeye ibibanza bikorerwamwo nyine ibikorwa impunzi bikorerwamo nyine ibikorwa by'impunzi zikenera nyine harimwo nk'ikibanza cyo gufasha impunzi kugumana ubucuti, ico gukingira abana, ico gukinga nyine ndetse no kugwanya amabi afatiye ku gitsina n'ibindi. Dieudonné Subu aserukira impunzi ziba rero muri site ya Musenyi yarashimiye umutambukanyi mukuru w'igihugu c'u Burundi ku mutima w'urukundo yereka impunzi ziri muri iyo site mu kuzigendera kenshi nyine kugira azihumurize yongere nyine anazishigikire. Yarashimiye kandi umutambukanyi mukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuri urwo rugendo yagize muri iyo site. Nawe userukira nyine mu Burundi ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi kw'isi HCR Brigitte Eno Mukanga irashimiye leta y'u Burundi kuba rero itigeze yugara imipaka rero ngo impunzi z'abanyekongo ntizinjire agashema n'ingene ngo nyine zakiriwe neza. Yatomoye ko site ya Musenyi ubu ngubu irimwo impunzi z'abanyekongo zababa 1800 nkuko bigaragara muri zo nyine ngo ibice 52% n'abana batarakwiza imyaka 18 hakaba ngo n'ubundi harimwo n'abakenyezi bibugenzi bagera rero ku bihumbi 2800. Yongeyeho ko kandi ibice 5% by'abakenyezi baba muri site ya Musenyi bakorewe nyine amabi afatiye ku gitsina n'abari mu migwi igwana muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Brigitte Eno Mukanga abona yuko impunzi z'abanyekongo zikwiye rero gukingirwa kuva ku mipaka, rero zikwiye rero kuronswa ibyangombwa bikwiriye n'ibyambagwa, ibifungurwa, udutambara two mu kwezi kubigeme n'abakenyezi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Asaba leta ya Republika Iharanira Rusange ya Kongo rero nyine gukora ibishoboka byose kugira ngo abanyeshuri bahunze rero bashobore kubandanya amashuri, cane abari bashikiwe gukora ikibazo rero gitanga uburenganzira bwo kubandanyiriza mu mashuri ya kaminuza. Mu ijambo ryiwe rero umutambukanyi mukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo Denise Nyankelu Tshisekedi yarashimiye cane leta y'u Burundi hamwe n'abarundi bose ukuntu barakiriye neza nyine impunzi z'abanyekongo. Yarahumurije izo mpunzi ko rero intambara izohera zigatahuka mu gihugu cabibarutse. Nawe umukuru w'igihugu c'u Burundi Angelina Ndayishimiye yarahanuye impunzi z'abanyekongo ziba rero muri site ya Musenyi kwirinda ubushurashuzi mu ntumbero yo kwirinda indwara ya sida hamwe n'ibihara nyine by'inkende mpox. Yarazisabye kandi gufatana mu nda umwe ico aronse nyine agasangira na mugenzi wiwe. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo kandi akaba yari yitwaje imfashanyo igenewe izo mpunzi igizwe n'amatoni 225 y'ifu y'ibigori, amatoni 100 y'ibiharage, amatoni 25 y'amakoto nyine, amatoni 75 y'isukari, amatoni 40 y'isoya, amapaki ibihumbi 43,200 y'udutambara two mu kwezi, amatoni 3 y'amasabune, ibitenge ibihumbi 11 nyine, amabaro 802 y'impuzu z'abagabo, abagore ndetse n'abana, n'imyambaro ikabakaba ku bihumbi 19,810 y'ikamambiri nyine z'abana n'abakuze nkuko biboneka. Aka nagafashanyo biboneka yuko nyine kari gatubutse
nkuko vyoma bigaragara, ndetse benshi nyine bakaba bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko nyine batewe bishimiye nyine ibikorwa nk'ibyo ngibyo nyine by'urukundo, bakaba bashimiye umutambukanyi wa Tshisekedi nyine kuri ugo rukundo yama abagaragariza, aho yabamenyesheje yuko nyine n'igihe kizoca kirashika nyine bagaca barataha mu gihugu cabibarutse nkuko bigaragara. Ku munsi w'ejo nibwo harabaye ibikorwa rero nyine bigendanye no gukura ingabo zimwe na zimwe zo muri SADC. Ni igikorwa cyaratanguye mu gitondo nyine, ariko kandi mu nyuma y'ukubanza gusuzuma ibyangombwa byabo n'ibindi byose byonkenerwa byarafashe umwanya munini cyane, aho rero izo ngabo zarafashe n'umwanya urabye wo gucyura ibikoresho byazo bya gisirikare nk'uko biboneka, aho kugeza uno mwanya haboneka amakuru agendanye no kuba nyine hari ibikoresho byinshi bya gisoda byaracyuwe, ariko kandi bikaba byaranyujijwe ku butaka bw'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda. Amakuru atugeraho rero akaba asigura ndetse anagaragaza neza yuko nyine muri kano kanya hama akomeza kugaragara ibikorwa bigendanye no kuba rero nyine hashobora kuzongera gukurikira abandi basoda. Uko turaza kugenda turakurikira ayo makuru nyine turaza kugenda tuyabagezaho. Icakora amakuru dufise nuko SADC yari yifuje yuko nyine bogenda mu ibanga rikomeye cyane atamuntu n'umwe abizi, ariko abamenyesha amakuru mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda barakomeje kugenda barabitangaza ndetse barakomeje kugenda babikurikiranira hafi. Nkuko rero igihe kibitangaza bimenyeshwa yuko umunsi w'ejo wa warahariwe gucyura bimwe mu bikoresho bya gisirikare n'abasirikare bake rero barabiherekeje, ubundi baca barahekezwa n'izindi ndongozi nkuru zabo muri icyo gisirikare. Twabibutsa yuko rero ingabo zo muri SADC zari mu butumwa bwo muri Kongo nyine gufashanya n'ingabo za Kongo nyine zararungitswe guhera muri 2023 mu Kuboza. Higanje muri ingabo zo muri Afrika y'Epfo, muri Tanzania ndetse na Malawi, akaba rero nyine ziteganyijwe gutaha zifashishije inzira y'ubutaka mu Rwanda, mu nyuma y'uko inzira yo ku kibuga cy'indege